ahaji cyanzo ariko aravuga ngo ariko bagira imyimenyerezo ya gisirikare uwo mwanya wogira muri Kongo wewe wogira imyimenyerezo ya gute drone iri hejuru yawe nico ko bijya sibyo n'abasirikare baje muri nani ni propaganda zabo zo kumbuka murabizi yego rero aba M23 wakwishikana ariko barishikana sumwe gusa no muri Red Tabara bariko barishikana sumwe Sekondari Lieutenant Eric Rutabayo ndi umusirikare w'igihugu cy'u Rwanda nari nariza amashuri 3 yisumbuye gusa ya secondaire nari mfise hanyuma nyuma niga computer science ndari ntaraheze university ndi hano uko nishikanye ku gihugu cy'u Burundi mpunze u Rwanda igihugu cyanjye nishikanye kuri zone Bwiza ringira bisanzwe birekwe n'amategeko hanyuma nshitse mu Bujumbura ndishikana nari ndungitse gukora mission mu Burundi yo kuneka igihugu cy'u Burundi hama nje ndayanga nishikana ku nzego z'u Burundi hawe na James Kabarebe na Dani Munyuza wa mbere ni conseil muri presidence wa kabiri ni umuyobozi w'igipolisi cy'u Rwanda iyo kwegeranya amakuru yizejwe iperereza ry'u Burundi hama nje ndayanga ndishikana mu nzego za leta y'u Burundi nari umusirikare kuva mu 1995 nubwo ninje igisoda bakoze ubuzi bw'igisirikare busanzwe muri Kongo mu Rwanda hama ninjira iperereza 2003 muri atangiye gukora iperereza ry'u Rwanda ahantu henshi Buganda muri Kenya Bushinwa n'ibindi na Kongo narigeze kuhaza atakazi njemo muri 2004 ndi gutembera gusa yari rya mbere nje kwakorera narigeze kuhaza mu mari 3 nari nje gutembera apana ngo washaka ko baragwiciye muribuka igitero ca drone cyabaye irubaya ego hagapfiramwe ngo witwa Wiringoma ego hari amakuru yigeze wa habara wa Scott hari amakuru yigeze kuvugwa aravugwa avuga ko uyunya na Sultan Makenga yo yabigendeyemo abandi baravuga ati ariko aravurirwa Kigali abandi bavuga ko akavurirwa hanaha abandi bavuga ko aravurirwa hanaha burya kijya gisasu camuhitanye kugura Hello guys, mumeze neza so ni Linkahlene Alu comme d'habitude mission seri kwa menye musumeno maso yinyana so guys turongeye kwakiriye umusesenguzi wacu John Mabu director so welcome John Mabu. Yes meze neza tumeze neza cyane naho gute Jeri sawa rizere ko nabantu batukurikirana bameze neza yego batibagira kugira sabone na subscribe cyangwa like na share kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza cyane kandi twibutsa abantu batameze neza kwa mabasenga Imana mbure je bizogenda gute neza cyane bizogenda neza yego so John Mabu urazi yuko jewe ntigera nteba amakuru ni menshi aho hakurya ntakubatevya ntakubatevya ariko imbere ya byose ndabibutsa yuko rero Linkahlene Arundi ko ndamamaza Rukundo Tangawizi ndamenyesha yuko akanyobwa keza gateye igomwe akanyobwa karuhura umuhogo ngirwa ko ndabatera story gatoya naragashiriye mama ejo ndagashira mama hari kuno yari yavyize amaguru kubera kwicara umwanya muremure bivanye naho yari arambye ati mafi aka kantu niko Rukundo Tangawizi aka kantu niko namurumwa kihereza ngo agaye ndamubwira ati ego kararyoshe ngo sha ngo naje ngo ngwaye diabete ngo ndakanyowe kwete gwega ngo nuwundi muntu wese ngo habwo nzokarangira ngo abantu bavyinze amaguru ngerega ngo amaguru yacu yavyimba iyi Rukundo Tangawizi abantu benshi navuga ko iriko ahantu yamaze gufatisha ni mu ntara za ruguru rero ibujumbura hari ukuntu nyene ko turagerageza kwibakundisha rero Rukundo Tangawizi ikorerwa muri company yitwa Nat ni uruganda rwitwa Nat Burundi na Keza Agro Trading niko umva niyo na Keza rero abagakeneye kukihereza kano kanyobwa murahawe kaze nakanyobwa kameze neza cyane ntimuzicuza dukorera ibujumbura mu Ngagara muri quartier ukeneye kutwakura uratwakura kuri 60 520 133 hama nubwo ukeneye livrezo turayikora aho uri hose ukeneye carte igihumbi carte 500 byose turazi gusanga naho wokumva ko tubaca ko direct ukanca ko nta kibazo cyane bikoze kwandikira inbox nyandikira inbox cyangwa muri commentaire naho nyene ndabibona kabisa
so reka rero tugirwe ko kandi nibutsa abarundi ko imbona kazoza hari abantu bamaze kwitangura neza cyane imbona kazoza hari abantu bamaze kwitangura yego n'abandi umenga ntibarayibona niyigenda imbona kazoza bugira ku muntu yego iri ku muntu rero umuntu dukurikirana imbona kazoza itangura iri wawe hari abantu bamaze nka kwitangura kandi bageze kure bageze kure nuko so reka tugirwe ko tuja mu kiganiro nyezina catumye tuza hano yego Mabo abasirikare ba M23 bariko barishikana ku bwinshi tuvuge yuko intambara zo muri Congo precisa bariko barishikana mu Burundi bariko barishikana mu Burundi ku bwinshi tuvuge yuko intambara zo muri Congo zabaremereye reka ndabikubwire yaro muri Congo kugeza n'umwanya tuvugana M23 iracita ku isonga yego kandi ribona iracabananya kwita ku isonga muri Congo za Baraka Fizi za Poezero hariko haraba imigwano ikomeye yego hariko haraba imigwano ikomeye iyo migwano ikirahuza coalition ya FARDC hamwe na coalition M23 wa Rwanda rero hari ikindi kintu numvise bazanye cyo guhuza urazi ko bamaze imisi Kagame bamuremera bavuga ngo nakure M23 muri Congo ubu rero M23 bariko barayihomeka muri MRD twigwane MRDP twigwane yitwigwaneho kuvuga M23 bariko barayigeza inyuma se ya Kagame bibaye ya Banyamurenge none ni ryari M23 yabaye Banyamurenge by'ukuri iyi nyatwigwaneho yari amakanika arapfa Sematama arayitora ubwo bubwire ko rero Sematama agiye gutwara ntuze Sultani Makenga ntumva ko M23 iri kiraca inyuma twigwaneho izosanga M23 ari isigaye itegeka twigwaneho ari isigaye baha amategeko mu gihe twigwaneho wari umuhari wavutse hajya kugira ukingire inka z'Abanyamurenge kugira ukingire amatungo y'Abanyamurenge ubu rero Abanyarwanda ni direct barabazungurutse bavuga ati reka kino kintu tugifatanye citwe twigwaneho yego mugabo ibe M23 ibe RDF y'u Rwanda yinjiye muri twigwaneho nuko Abanyamurenge rero babafata kugwate nico kintu reko barakora hariho bamwe rero batanguye guturuka kino gisirikare byari warabonye ukuntu berekanye ngo abasirikare 9,000 ngo binjiye yego hasa abasirikare n'Abanyarwanda abasirikare b'u Rwanda bagiye hajya barerekana yego urumva kubera ko kugeza isaha nindatazi ibyabaye irumangabo ntano nindatazi ibyabaye irumangabo drone nayo bakoreye ntano ahaji cyanzo ariko aravuga ngo ariko bagira imyimenyerezo ya gisirikare ubu mwanya wogira muri Congo wewe wogira imyimenyerezo ya gute drone iri hejuru yawe nico ko bijasibyo n'abasirikare baje hajya muri nani ni propaganda zabo zo kumbuka murabizi yego rero aba M23 kwishikana ariko barishikana sumwe gusa no muri Red Tabaro bariko barishikana mama babacakiye hari umusirikare reka ndaba playing aka video karaho wowe yishikanye mu bwiza yego yishikanye mu bwiza uyu kada bumbesha abantu reka nongereza volume tutangure abantu bihanganye Kandi Lieutenant Eric Rutabayo umusirikare w'igihugu cy'u Rwanda nari nariza amashuri 3 yisumbuye gusa ya secondaire nari mfise hanyuma nyuma wiga computer science nari naraheze university hano uko nishikanye ku gihugu cy'u Burundi nkonje u Rwanda igihugu cyanjye nishikanye kuri zone bwiza yinjira bisanzwe birekwe n'amategeko ari mashitse muri Bujumbura ndishikana nari ntigeze gukora mission mu Burundi yo kuneka igihugu cy'u Burundi amaginca ndayanga nishikana ku nzego z'u Burundi hawe na James Kabarebe Dani Munyuza wa mbere ni conseiller muri presidence wa kabiri ni umuyobozi w'igipolisi cy'u Rwanda yo kwegeranya amakuru yizejwe iperereza ry'u Burundi amaginca ndayanga ndishikana mu nzego za leta y'u Burundi nari umusirikare kuva mu 1995 nubwo ninzi igisoda bakoze ubuzima bw'isaya busanzwe muri Congo mu Rwanda hamaninjira iperereza 2003 muri atangiye gukora iperereza ry'u Rwanda ahantu henshi Uganda muri Kenya urumva na Congo
narigeze kuhaza atakazi njemo muri 2004 ndi gutembera gusa yari rya mbere nje kwakorera nageze kuhaza mu minsi 3 nari nje gutembera Secondary Lieutenant Eric Rutabayo urumva umusirikare w'igihugu cy'u Rwanda rero urumva uyunya yitwa Lieutenant Rutabayo Eric Eric si je me trompe ya Eric uyunya yarungitswe na James Kabarebe amubwira ati genda uneke mu Burundi yego urumva arungikwa n'umukonseye muri presidence ari kumwe n'umukuru wa polisi w'u Rwanda rimwe twama tuvuga ko hari abamaneko mu Rwanda bama bazi no mu Burundi abatishikanye benshi barafatwa ubu rero yagize neza kubona yarishikanye uyagize neza kubona yarahunze amabombe yo muri M23 kuko n'umusirikare wa M23 yego urumva umusirikare wa M23 yakina role zibiri harimo n'iperereza y'u Rwanda saba gusa bonyene uyunye nuko ari wo twamenye abenshi barishikana ni benshi gose abenshi barishikana kandi bamaze kwishikana mu Burundi nta na kimwe babagira oya uribuka ya histoire ya wa mu sirikare w'u Rwanda yigeze kumwa gacupa araburi acha tinzira mu yakaye kujya baramwakiriye baramuzimana baramwongera n'izindi aranwa aje kunwa izindi baramubwira ati niwigire muvandi tuko barundi ntaki ntaribi byacu rero M23 byukuri naredetabara ibitero bimeze nabi bibamiriye nabi kugeza iyi saha amaramforo agumatangwa abanyarwanda ubu bariyakiriye baramaze kora ati twebwe nubwo twoguma tuvuga bano kano kagabo Kagame kabandanya karungika ingabo zacu muri Kongo gupfirayo ubu rero barungika amakamyo buri munsi nagiye numva amazi imisi bidigedega ngo nabo ngo bakeneye uguca Baraka ngo bace ngo hari za Karemi baze Uvira urumva still aracagirani aracashaka kugirani aracakeneye Uvira still mugabo ikintu aguma mburire izi nkotanyi FPR inkotanyi namba byukuri bikunda bakunda ubuzima bwabo ibibazo cokoza Burundi uramaze kubona inzuki ziri mu cari ziba zimereye neza genda rero uziteriguye cyangwa uzivyo ni nk'intozi ukajije hagati mu mwobo wawe umva zirakurya n'urukuriye ntumenye niyo ruvuye kanukuri nico kintu gishobora gushikirinya inkotanyi kandi burya rero wo rukarisha gomu nubona ko baguma bagerageza gufosa Uburundi si Kongo ndabisubiye Uburundi si Kongo hari abantu bazaga muri komandere ngo none uko muri Kongo ngo byankiye he uko mutabasi muri Kongo Burundi buri muri Kongo gufasha wowe ndagusanze we nkaza kugufasha sivyo ngendera ku mategeko yose cyenda kwanga uburenganzira bwawe ngendera kuri itegeko ryawe dukore kuko ibisirikare bibiri biba biriko birakora none wibaza ko ari Burundi ku Rwanda bazi ngene vyogenda Chubi kibazo gikomeye kandi niyo bari ngwana ya diplomasi bavuga ngo Amerika ngurabona ngo Amerika ngo izoza ngo ituguzo ya ntico bari niyo bari ngwana ibyo bya diplomasi byoza abantu barabyikimuriye so nuko rero bimeze rero nibaza ko kujya kuri no kwidigadiga kujya no kwidigadiga nibaza ko bari ryohera n'abantu badukurikirana barakwiye kurema bakamenya ko Uvira ijya nijya byaba ujya munsi nyene baciye mu ryahumye makungu sinubwo baciye kujyaho mu Burundi gusa baciye mu ryahumye makungu kuko habaye amasezerano ya Washington ariyo kugeza isaha ari karaba aratera ikibazo mu Rwanda inzara essence ibintu bibi amadevi umva ni ibintu bikomeye bikubirabira mu Rwanda kubera iki violation yabaye ujya munsi ubure bashaka kubwire kugira tentative je ndakunda mbayanga ni wigeze kuvuga mugabo ibintu byo kumatwizera Amerika none Amerika kwiguma duha ibisa ibiringo atacubiba atacishika harakwiye gufata ingingo
iki kibazo nambara president bo muri aka karere bakacikimurira bakaraba nyimba umuntu agorana no muri Afrika uyu mugabo aragorana uyu mugabo ni watuma haza akajagari mu karere ego reka tubigenze uko yaba tumwera imembe bwenda gute tumukure uko niko mbona jewe bizogenda neza. Mbega ntubona yuko abanyafrika tubandanyije twemeranya n'abazungu mbega yuko kumenga bariko baradukina mu mutwe abazungu bariko baraduhenda baza kuduhenda gusa mugabo jewe ikindi kintu ahantu ntinyira umuzungu turashobora kuba twe turarambirwa umuzungu ni umuntu akora ibintu byiwe bucece umuzungu arashobora kugenda ko waru imyaka 30 yarabonye n'ukuri aho imyaka 30 akakugenda kukuri yarakubonye ibintu byari gutwara nk'ukwezi kumwe ukuri yakumenye mu minsi 3 mugabo akarindira hagara n'imyaka 30 aba bagabo nico rero ndabatinye arumva barashobora gutwara ibintu buke ukamuna ati bagiye abantu ko baratubesha kabisa bariko baratubesha umunsi n'umunsi avuga ati you know what harageze yuko bano bantu tubakura inkoni no kugishitsi uzugende urabe mu Rwanda burya imyaka president Habyarimana yatwaye yakwa kongana n'imyaka uyu Kagame atwaye intera hamwe imyaka batwaye nawe watwaye imyaka 30 ambi tarenga urumva intera hamwe ntuzenye inkotanyi zitwaye imyaka 30 n'ingahe n'ibiri ego sibyo urumva urabona ko ibibazo bitanguye kubazira ku myaka 30 kuduga urumva bana bantu nukuvuga mu myaka 30 muzungu aba yamaze kumenya weca ashaka hashobora kuba alternative yo mu Rwanda hazi ibintu byikurikiranye mu myaka 30 mu myaka 30 u Rwanda rukazorinda ku muhero w'isi abazungu bashiraho president atwara imyaka 30 babashiraho president atwara imyaka 30 babashiraho president atwara imyaka 30 hakazoguma kajagara nico kibi cy'abazungu bitandukanye n'iwacu mu Burundi haraba mandemwe ugatogwa kurungirwa ya kabiri karonka umusubirizi ico ni igihugu rero kiba caramaze kugira ico bita demokarasi sivyo igihugu kiba caratoye inzira yo kubaho yego niho hari usanga igihugu nabivuze usanga igihugu kigize ico bita capitale politique kikagira na capitale économique mu Rwanda nta capitale politique ibaho na capitale économique ibaho mbwa twe turayifise twe turazifise no kuvuga igihugu wari uzobona ndakamwe n'abantu badukurikirana burya igihugu uzobona gifise capitale zibiri yego ni igihugu kiba carishize ku murongo ni igihugu kiba carabonye ukubaho ubwigenge nyabwo no kuvuga mu Rwanda baracari mu ya system imyaka 30 president abazungu baramuha imyaka 30 y'inkotanyi 30 y'intera hamwe size hagoye gukurikira imyaka 20 kuko hari abandi banyarwanda bari mu gutaha ibyo je ndavyemera neza kujana kwijana hari abanyarwanda bari mu buhungiro bari mu gutaha kubera ko ibimenyetso biravyerekana naho bavuga ngo Amerika ngo barahoze ngo bagize no Amerika igenda slow by Trump niwe yigeze kuvuga ati je kibazo naragihejeje ntakiranga ikibazo cyo muri Kongo cyararangiye haje ntiyabesha ariko reka tubandanye gatoyi tukubitire muri Kongo naho General Sultan Makenga biravugwa yuko yarashwe ukuguru bashaka kuba baraguciye hari mwicumbi mbega ico oya pana ngo bashaka kuba baraguciye muribuka igitero ca drone cabaye irubaya hagapfiramwo witwa Wiringoma hari amakuru yigeze wa habara wa stop hari amakuru yigeze kuvugwa aravugwa avuga ko uyunya na Sultan Makenga yo yabigendeyemo bari baravuga ati ariko aravurirwa Kigali abandi bavuga ko avurirwa ahanaha abandi bavuga avurirwa ahanaha burya kijya gisasu camuhitanye ukuguru reka kugira abantu bavyumve neza kandi bashemo kono ka video barakora karabandi ibaza urabona ukuntu atambuka burya umuntu ari mu icuma n'umuntu ari ku mare biraryoshe kuboneka rero ijya ntuzenya
ijya bombe cyangwa ijya drone yagize yaramuhitanye yaramuciye ukuguru n'ukuri kumbe nivyo ni kuvuga zino ngwano ziko zirabera muri Kongo ni ngwano ziko abantu batonya gusa bapfa abana b'u Rwanda batoya bapfuya n'ibikomerezwa ni benshi bariko barapfa hari abakoloneli abariyetena bapfa tutigera twumva urumva tariko turumva mugabo bagwa mu ibi bitero no kuvuga iki Sultani Makenga reka mvuge ko ari Imana ikimuze ku mugambi kubona ataciye agirane yitaba Imana kije mugabo nawe nyene he is on target ari muri target ntagire ngo ntasiye ngo bugire ngo nabonye avuga ngo ariko arafuruma ikindi gisirikare amwita ikisekedi ngo n'umujinga monshoninga abarundi bazugwanye none urabona ko bizomworohera mu gihe bazoba bamuciye ukuguru icambere oyaye ari mu icuma aratambuka okay aratambuka ari mu icuma mugari karatambuka bibona neza ko atameze neza ni wa muntu atoshobora no kwiruka n'ibirometero bingahe ubu ategekeraho yicaye oya aratambuka yashaka kuja ku rugamba oya ari mu icuma aratambuka mugabo bose wa muntu yo kwiruka ibirometero n'ibirometero umva yaramaze kumugara mugabo chef yamari chef mugabo aratambuka mugabo nagomba gure ko ino migwaro iri kirabera muri Kongo itandukanye n'imigwaro yaba mu myaka 10 iheze sivyo kuri ba kabira bandi ubu ni migwano ari mbaya migwano ariko baratakana kabisa bakubitana batababariranira oya bakubitana kabisa urinze ubona umujirane nka Sultani Makenga ukuguru ko aracitse uca wumva neza ko mwige migwano hari ikibazo gikomeye hari ikibazo gikomeye aho muri Kongo ndakugije ukuri abana b'u Rwanda abana b'u Burundi kuko mu Burundi hari abana bagiye muri leta bari mu Burundi b'abarundi bagiye muri leta bariko barahura ayimbwa yaboneye kumugezi John Mabonane uri kuraraba bega urabona yuko igisirikare ca ba Sultani Makenga bagiye bariko babandanya baforoma kizoguma ku rugamba by'ukuri erega sigisirikare yuko baraforoma n'abasirikare bitiza bo mu Rwanda za Uganda ivyo birazwe basanzwe bari mu gisirikare nta recruitment nimwe bariko baragira canke ngo ibiki oya akuntu reka mbwira abantu kuntu bana bagabo baronka abasirikare n'abantu uza wumva mu Burundi ngo bakeneye akazi ngo nakuronkeye akazi ngo za Kenya he rega re badashika bisanga mu mashamba ya Kongo urumve nturi busubira inyuma kandi maze gushikayo no surrender nturi busubira inyuma no return no surrender niko bavuga no return no surrender kumbe aba bariko bararondererwa ubuzi oya hari bisanga mu mashamba ya Kongo urumva hari bisanga mu mashamba ya Kongo rero no kuvuga iki bajya basirikare n'amakamyo sinzi ko mu minsi yari waza wumva imbere yuko berekanye bajya basirikare hari amakamyo ari karinjira inozo muri za Goma na Bukavu urumva rero ayo masirikare yayuzuye abasirikare ba RDF ni bajya basirikare ba RDF bakubita umwambaro bakaca bagenda hajya bakagira nti bakavuga ati twinjije kugira ngo bamotive n'abajya abandi basigaranye niko urugamba rukugwa hari ico bita propaganda propaganda rero bantu barayimetriza bure propaganda gukreya ikinyoma kuvuga uko barayimetriza kabisa mugabo ibyo ni ibintu biri simple twe turazi ko MV turi hajya muri Kongo kugira ngo yibe nagiye mbona aba MV babiri bicanye bapfa ngo ama iPhone hayi Bukavu umwe ivya iPhone 3 uyundi agenda kuzimwaka abantu ko bararasana aba MV ari muri Kongo kugira ngo bibe ivyo birazwi ntibari muri Kongo kugira ngo batabara abanyamurenge cyane bari muri Kongo bari muri Bukavu n'ubusuma n'ubwo batwara nabindi biko biratuma aba bagabo MV uri ufise icenso ukabona n'umushefu wo hasi gatoyi ubutunzi kubera ko inzahabu zigoma barazimaze amafaranga muri banki barasahuye amamodoka meza baratwaye nivyo biri hajya bituma baba hajya ntugira ngo nta kindi gituma bumva umenga boshira
Okay. Kubera ko aba bose umushefu wose aba bawiringo bakubwira ko bari bafise impangu bikatiye amahoteli. Amahoteli bazumye abantu bavuga ati none bashaho wumvise nk'ihoteli bamwe wiringo. Nk'ubu wowe ufise igihoteli cyawe ciza hajya Igoma canke Bukavu. Kirimo wiringo moga woza kubaza. Nishobora kuja kubaza. Niseze urumva. Bafise amafaranga menshi ko bakura Bukavu na Goma. Niba abanyagihugu. Je ndafise umugenzi. Sinamuvuze izina. Yaraje no mu Burundi mugabo ubunya yarashoboye kugenda hanze. Yarambwiye ati jewe nafise imodoka ya RAV4. Umunsi mvayo baje bayitora muhira. Bayitwara Kigali direct. Abinyibwirira neza aravuga ati twebwe hariya kabisa twariyibwe urukomba amazi. Nta kindi kiro n'ubusuma bwambuzi kugirane nta kindi kintu nta basirikare ko arindizeho ya. Baje basirikare binjije haje nabaje gutransport ibintu batwara Kigali. Mbega dusubire inyuma gatoyi ahanyere muri Kongo. Nta makuru ya Nanga. Colonel Nanga arahari. Ba Colonel Nanga no yiteze ubutegetsi. Kagame hamwemereye ubutegetsi. Ngira nacarindiriye. Carindiriye ubutegetsi ngira azobushikako. Gusa nyene Nanga ujya n'umusivile nyene araho. Byo bizorangira gambaniwe. Ujya n'umusivile araho bajya niba abantu hari bakoresha bakagukoresha kuko ujya n'umukongomani bavuga ati dukurikije ubuna erega aba mu bisanzwe bamugize ikiraro aba barura nkunda bose bakoreshejwe nko kujya Colonel Nanga ariko arakoresha. None rero umuntu anafungiwe nani unafungiwe ngaho unya mu Rwanda. Aba n'abantu ukoresha warashaka ukaba umukuru w'igihugu nubwo bufata ko je ndazi ko bomuhigiti mugabo bomuhigiti gituma baguma bamukontrol. Rero bawunya arindire ubutegetsi mugabo sinibaza ko cyose dariforo cyane ujye mugabo. Reka ndagushimira cyane Jenma. Kabisa gashimira abantu bose badukurikirana, shimira abantu bose kugira muri commentaire bagakomanda. Bataragira sabone nabo babigina na subscribe. Thank you so much. Yes.